abakozi bubu nta nico mucuba eko bya nubwo ari genda guhamagaye twandara ingene uciyuza ugaca wiparika nyene ku gatebe kuri katacu mucuba umenye icakuzanye ngaha muri urugo umenye ko waje gukora akazi mu buzinda vuga guteka gukoropa kumesura eko uranyumva hariho ibindi bitakuraba muhungu urambona je ngaha ndacari moto nako ndumujene kandi nawe ndabona ko umujene akiri moto ushobora kumbona inza ngaha ukandaba izo nigira uko ntaha umenye ko ivyo bitakuraba nubwo noshika saa 4 z'ijoro umenye je kutandaba wewe umenye ikintu gikuru cakuzanye ngaha muri urugo uranyumva izo ndabikubwiye hariho umuhungu wasubiriye wewe yaraja hajya anjejwe jewe ico ngira cose atanga raporo ntashe ntevye atanga raporo izo nizo vyamuzanye ngaha rero naje ngira ndakubwire niwitwara nk'urya muhungu yagiye akazi kawe kazohera n'ingoga aho iwacu araryoshe kuba kandi araryoshe gukora pe ariko haryoha utaravye uyundi uzi icakuzanye ugakora akazi kawe hamukwezi kwezi bakaguhemba aha nta mukozi baheranira we niwitwara neza utazi uzoronka amafaranga wakoreye rero ico nagira ndakubwire uze ukore jutandaba nyamba nzotasa sitazijoro nyamba nzoryama hama nkavyuka nkagenda riba ribanga ryawe wewe uzobana n'urugo ndaguretse ngo wugari uranyumva ariko byari ikintu kiyo kirantangaza gose nuko ayo mategeko yose kurambwira ari uko yambwira mabuja yanzanye ngaha ibyo tugiye ataranarimbwira byo gutasayine kantangaza nuye Mariyo ariko ndakora uzushinga kamategeko wabonye rero sineko ndakubarira muhungu ugutwi kw'impene kumva kokeje yari mburi ntondaguha nkuko umujene mugenzi wanje na ewe Mathias we waragiye uragenda burundu ugenda utanavuze ugenda atari kiraga umubwiye nakusezana ntunansezere kwe tuvuga tumba kamwe reka tomora aho ubona nta ndwisi zitatu ziheze manuse rero nifise n'agatelefone kwa narakurondeye ntubona ni hatari we shambona ubuzima bwaragukundiye ashaka atagase mu gisagara Tomoye nawe we nibibona n'igishebe asha ni cyose ukuntu dusana waruguru gasha nubibona ewe hari citazi ewe nabwire ego mutara jewe aho bose bare mu gatumba jewe naraguye ku mu boss fisi wo mu boss n'umuzungu ndakurahiye n'umuzungu ari umuzungu jewe fisi yo diri yamaye honyene iyo diri nimba ukora nzifreshere niwe namba gahuzu keza kadinge ko muri magazi ndabibona nimba urabona kujya dimanche dugisohoka tukakubita gacupa nimba ubona ukunyumva udufreshere ndiko ndiri iyo diri ndiko ndarira niyo njyamwe niyo mbamwe niyo nambaramwe aho na sa neza niyo diri nega mutanga iyo diri ya Tomora uretse igihe cyose tubanye yuko ntigeze ndafata nk'umukozi ahubwo nagufashe nka petit frère kandi ndabishima yuko uri umwana w'indero anyubaha kandi azicarodera rero ndazi kuri umuntu w'ibanga kuko maze kukubona mu bintu byinshi akantu kamwe nshaka kumfasha kandi ukaramuka ugakoze neza kandi ukazoramuka ugakoze neza
ndazi ko nzoguhindurira ubuzima, ndazi ko utazokwidoga, amateka y'ubuzima bwawe azohinduka kuburyo abantu bamwe bazoba batakikumenya. Bisaba yuko mba umuntu w'ibanga. Jewe hari umutego ngomba gutega, ariko kandi bifatikanije n'urugendo udukorwa nshaka gukora mu gihugu cya Tanzania. Rero ushaka mprofitiremo kugira ngo menye ukuri, kuko ndiko ndaraba mama n'ujya mwene wacu bashobora kuba bari mu mugambi jewe ntaramenya. Rero ndashaka yuko bifashamo. Icyo ushaka kumfasha si ikindi, urumva je ko mfise urugendo. Reka ndagusigire telefone Android nziza, uzukore ibishoboka byose. Igihe cyose ujya grave n'amababazo bariko barayaga, uzokora ibishoboka byose ukurikirana umenye ibiyago vyawe. Uko uzobikora sindinda kubikubwira. Icyo nshaka ni uko uzokwama uma rapport ku munsi ku wundi, hanyuma nanjye nzokora icyo bikora. Bose nigeze ufata nabi, icyo nzobikora kandi mwibanga. Ewe twomuri waraguyeko. Niyo mpamvu wanatagase. Tukabona ko abantu vyibuha buri umwanya nitumenye ivyari ivyo. Mutagumako kwera. Bazi ukuntu usigaye usa. Reka kuvuga. Aho ugiye hariya ruguru ubona kuyobegwa. Jewe Sajya Mbosa nzi ndamukunda gose. Urumva? Jeje Mbosa afata neza. Niyo mpamvu nzomugwa inyuma.